muri rya minsi Yezu yabari abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati nimutarusha ubutungane abigisha n'abafarizayo ntimuzogeza ikirenge mu bwami bw'ijuru. Mwarumvise ivyabwiwe basokuru ngo ntimwice, uzoramuka yishe bizomuhama ku rubanza. Nanje rero ndababwiye nti uzoramuka agiriye ishavu mugenzi we azobibazwa mu rubanza, nawe uzokwita uwundi kirere bizomukwega imbere ya sentare, amwise naho umusazi azotabwa mu nyenga y'umuriro. Niwaza rero guhereza ishikanwa ryawe kwa altari ariko ukibuka ko mugenza wagufitiye akajijya, uracusiga rya shikanwa ryawe ngaho nyene imbere ya altari, uheze ugende musubize hamwe na mugenza wawe, uhejeje ugaruke guhereza ishikanwa ryawe. Subiza hamwe n'ingoga n'uwo mushize kubiri mugifatanije akayira, kugira ngo ntahave agushira umucamanza nawe agushire mu ntahe, hanyuma bahave baguta mwibohero. N'ivy'ukuri ndabikubwiye, nisenga utayishuye ntuzovayo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Igisabisho cyacu gikura ububasha hehe? Gikura ububasha hehe bw'uko kiranguka, kikaranguka neza nk'uko Imana ibibishaka. Nivyo iki gisomwa nako ibisomwa byose biza bidufasha kumva neza ingene igisabisho cyiza kimeze. Twumvise mu gisomwa ca mbere ingene Eliya atwereka igisabisho cyiza imbere y'Imana. Eliya twamusize ejo ahejeje guhiganwa n'abapfumu b'umwami n'abapfumu n'abakozi bose babara batsinze. Hariho kumbura ibindi bice tutasomewe. Mu nyuma niho rero Imana ibonye ko umutima w'igihugu wagarutse kuri yo, iraheza irabagirira impuhwe, irabarungikira imvura inyuma y'imyaka 3 atamvura babona. Bari bishwe n'inzara, bamwe baromokeye mu yandi mahanga kugenda kurondera ibibatunga. Niho rero imvura yasubira kugwa, ariko kugira ngo igwe twumvise yuko hagati yuko igwa nuko Imana yari maze kuyemera, hariho ikindi kintu cyakoze. Igisabisho ca Eliya. Igisabisho ca Eliya. Eliya ngo akadugi Karumeli. Mbere bamenyesha yuko ari we muvyeyi yavyaye ico gisabisho c'abahanga Mana i Karumeli, kuko yaragenda kuhasengera kenshi igihe cyose akeneye gukebukana n'Imana, igihe cyose agiye muri krize n'umwami yahungira i Karumeli, akagenda mu nyonga z'Imana akagumana n'Imana muri uyo mwanya utaba woroshe. Ariko ubu n'umwanya mwiza mugabo agiye guteramira ikintu gikomeye cyane, agiye gufasha guhamagara imvura y'Imana ku gihugu cyayo. Tugire Kristo. Hariho ibintu bimwe kugira ngo tubishikire bisaba izindi nguvu. Ntibisaba ibintu byose, ntibyama bisaba imisi yose ubwenge, ubuhinga, kubinzobere, kubufisa amadiplome, kubuzi korora inkwavu, kubuzi gufatishwa gusa, kubuzi sinzi kubura umwigisha akomeye ahambaye cyangwa kubura igihangange kitagira uko kingana. Hariho ibindi bitangwa n'ubuntu bw'Imana bigashika iwacu na bizanywe n'umutima mwiza w'abantu basenga, bakamanukana umugisha w'Imana kuri ubu buzima. Aha mbere niho dukuraho inyigisho ku bintu bijanye n'ibintu byose vya intercession. Hano twumva ngo bari muri intercession, abantu bababona bamara umwanya bari imbere y'Imana, hari abavaye baza bati n'abantu babuze icyo bakora,
yiruka muri centre ville kuja kuri bata kunegosia ibintu, kabona umenga gusa ubuzima bugarukira kuri ivyo. Nivyo birakenewe, mugabo turakeneye kandi kuba imbere y'Imana. Turakeneye abantu baba imbere y'Imana ku bwacu bakadusabira ubwa mbere, kuko bafise umutima mwiza wo gukunda abantu, kuko yari yarakunda igihugu ciwe, yari yarakunda n'umwami, kuko Imana yari gushobora kumutuma kakanana akagira ati kasingeza uriya mugesera yaradukwegeye mu gihugu. Uyu munsi nta bantu, turi muri crise mu gihugu cacu, gasanga ari abantu bagoma batumwanya batukagura bakuru, batukagura bakuru, kamenga niko guca uhindura ibintu. Nibivuga ko udashobora gukritika positive mu biriko bira mu gihugu cawe, ariko arabona yuko babigirana umutima mubi, kandi abo batuma n'ibintu bidatora inzira n'ingoga. Umutima mubi wose uzibira Imana, uretse kwizibira muri wewe urayizibira no mu bandi. Imana ikamuhaguritsa iti subira ugende kwa Akabu. Muribuka yuko hariho umukunzi w'Imana byigeze gushikira, biramugora ingene atwara ijambo ry'umuhezagiro ku bandi. Muramwibuka wari Yonasi. Yonasi kugira ngo yumve ko yotwara ijambo riza gukiza abanyeniniva byaramugoye gose. Byasabwe yuko Imana ibanza kumugirira akantu ko kumukebura, aramigwa n'ikimizi. Habonye avuye mu nda yacu ati birakomeye, ubu nta gufyina atereka ngende. Mugabo naho yagiye ahejeje kuvuga iryo jambo ryo gukebura abanyaniniva kugira ngo bigarure, cagira ati reka rero ngende ku gasozi nko hari imboza nicare ndabinge n'Imana itikiza Bujumbura. Bajya bagesera abanyaniniva, urazi ingene bagiriye nabi igihugu cacu. Iyo mihimbiri y'abakoroni, tukiri mu nzigo nk'iyo ntituzopfa dukize mu gihugu cacu, kuko Niniva cari igihugu cababaje gose abanyisirayeli. Agira ati isi y'abanobonye ingene Imana ibatabira ikabacisha ko abana binoge. Bene ivyo bisabisho ntibishobora gushika. Nta mwumvise mbere na Yezu acagira ati ibintu bizana neza ubukomeze mu gisabisho cyanyu n'umutima mwiza, umutima wiyama ubwicanyi, wiyama ugufata nabi uwundi, wiyama ibitutsi. Yezu yashikanye kure kagira ati mugire umutima mwiza niwo uhinkomezi igisabisho cyanyu. Mutarawuronka shaka ugisige ngaho ubanze urondere gusubiza hamwe na mugenzi wawe. Ni imvugo ngeranye nibaze Yezu yakoresheje n'ahandi ho twese turafise ibintu dupfa n'abantu. Twese twaca twugara tukagenda. Ngibaza ko ningahe imbere yanyu atabana dufise dupfa. Shaka gusanga biremwo no muri mwebwe nyene. Mugabo Mukama akagira ati niba ari ivyo ukorerako, niba ari ivyo ugenderako, ahubwo ugusenga kwawe kugutumirira kurondera ingene ivyo nyene mupfa vyohava. Ntubifate nk'uko umenga ntaco bivuze ukaguma ubikoresha nabi. Oya, rondera yuko ukuba mu Mana kozana imigenderanire myiza na mugenzi wawe. Genda muyage, murabe ingene ikintu cyanyu mu giheza, kandi bugingo mutarayaga ngo muheze neza ikintu cyanyu, reka kugumudomeka nabi mu bandi. Hari abantu usanga akagorane kabaye, abantu ntibashobora kubana nk'abamarayika. Akagorane karabaye, bugingo bataratora kadre n'umwanya mwiza wo kugatorera inyishu, ugasanga ugenda uradomeka ingorane mu bandi. Ugasanga n'abandi bari bitekaniye uri kubasukamwo ibintu, uri kuronona gusumbya. Ingorane yaringana uku uri kuyigira uku, yari y'abantu babiri uri kuyigiriye abantu benshi. Ibaze rero Mukama ne yagusaba ati genda uce harya hose wagiye uradome kuvuga ivyo uvugaguzwa, uhasubire uhagarukane. Bizokugendera gute? Bizokugendera gute? Eliya, tugarutse kuri Eliya tukabona yuko afise umutima mwiza ku gihugu ciwe no ku mwami.
gumana umutima mwiza ku bantu banyu, ku ndongozi zanyu, basabire n'umutima mwiza, bavugire ku Mana. Gutwara ntivyoroshe, uwo guka gaca ko wobibona. Kurongora abandi ntivyoroshe. Eliya rero agaca agenda muri intercession. Abantu muri intercession murafise ubutumwa bukomeye cyane. Hariho ibintu muronkera abantu bitaronkwa n'ubuhinga n'ubumenyi n'ubukerebutsi bw'abantu, bizanwa n'ubuntu bw'Imana. Abantu buguruza mu bigega by'imigisha n'imihezagiro y'Imana, abantu b'umutima mwiza. Kandi atari umutima mwiza atari babandi umenga baja mu gisabisho nko kumenga amayinite arabaheranye. Hari abantu ubona yuko baza mu gisabisho umenga no kumara umuziro, kumara umugigwa, pati tunyarukirize. Eliya kugira ngo amanure imvura, ari ibintu bidaca bibiza ubwo nyene. Yabwiye umusuku wiwe ati genda incuro ndwi, genda ntacu ubonye uraza gusubirayo incuro ndwi. Bivuga ingene kandi igisabisho cacu kirakeneye kuba igisabisho cyaho vy'ukuri twahaye umwanya Imana. So ko twaca tumara umwanya wose mugabo ukumva uti nasize ibintu vyose, uyu n'umwanya w'Imana. Nageze kwinjira ahantu mu gashapera ahantu menga ni muri katedrale, aho shapera yaho yigeze kuba yanditse ko ijambo ry'umutwe ngo nimuhe Imana yanyu umwanya, nimuhe umwanya Imana yanyu. Hari abantu uzobona baje gusenga ukabona ariko arasenga Imana yibangikanije n'ibintu byinshi. Asenga ari mu telefone umwanya wose, asenga ariko arapanga ibi. Ruhuka, shika imbere y'Imana. Ivyo biriko biragucuruguta, wibaza ko ari ubishoboye gusumvya Imana. Mukamari yakabona aratreta y'ingenda garutse. Yo kubwira ati ubuzima bwawe nibuce wahagararira ngaho turabe kubitreta. Nibwo hagarara. Icara banzu senge. Reka kuhaca nk'uko umenga uje kubipa Imana, uje kubwira Imana ati bon ntakundi reka ndaguha ivyawe hama nikorera ivy'iwanje. Oya, habe nk'umuntu koko munywanye. Nivyo hari imyanya tuhaca akanya gato kugira ngo turamutse umukama tukarengana, mugaro n'inyanya y'ukwazambira ibintu bikomeye ugafata umwanya ukwiye. Rimwe umuntu akaja no muri retraite kugira ngo asengere ikintu gikomeye. Hano barabaza pati tugira amadeliverance. Ayo madeliverance muri ko muransaba ndiko ndiruka n'ibikorwa vya Radio Maria ntavyo shobora. Genda muri retraite bifatira umwanya icyo ikintu cyoroshe. Twari tuzi ko arakantu capurisha, nufise ububasha bw'Imana bw'umusasedote oya sugucapurisha, n'ukwicarana n'Imana. No kwicarana n'Imana. Murambona abantu baza muri retraite bafise ibintu. Hano umuntu yigeze kuja muri retraite yagwanye muri izi ntambara twumva zagiye ziradurumbanya ngaha muri Afrika. Yarasigaye anywa hafi amapaki indwi y'itabi. Tujana muri retraite arakazingo kanganuko agafiriti kuko yari mu kicwa n'itabi. Twashyize muri retraite arya utuntu nk'utwifundi. Inyoni y'ifundi murayibona? Bose akagira ati we uzogwa ngahe rika kudafungura. Nta peti yarafise. Ku munsi wa kane vyose yezo yaje kubihanagura. Batangura kubona yegeranye injya zasigaye ku yandi meza. Ati ivyo bigufashe nibiki? Ati ni mundeke njye apeti ragarutse. Itabiri muvuyemo. Kaone ngene Yezu aba mu programa mwamwe. Turiko turaduga tuva muri katedrale tugenda, ndibuka ingene imodoka yatobotse ipine. Itoboka ipine rero turahamara umwanya munini, turarondera indi pine, turabura tugafata indi miduga yo agence imanutse tugasanga na pine bafise. Aho muga muri uyo mwanya Yezu ariko akoreramo. Upfa ko abwiye uti uyu mwanya turafataniye rendezvous. Aba yaje. Hajye nyine utangura kwitegura muri kumwe. Niho rero hajya duheza retraite abantu bakavuga amatemanyage ngivyo babayemwo, yatubwira ati mbe murazi muri ujya mwanya imodoka yatoboka ipine.
bamwe muri doga muratukana, ati mwari muzigiye ko Imana yari kwirankiza, ati hajya nari nkiriko ndaharira n'Imana ingene ndugana amapaki y'itabi muri retraite. Ati imodoka yaratobotse ipine kugira ngo mundindire, muyisanze mwasa nko kumenga mugiye muri retraite mwenyene nanje munsize ko je nari nikibere mu itabi ryanje. Yezu agira ati ni mumurindire, imodoka nitoboka ipine kugira ngo abanza bohoke ivya mbere. Ati ndabona hano naritaye munsi y'umusozi hajya imodoka yahagaze, ati maze gutayo mapake y'itabi ni hajya ijya modoka yindi yaciyiza ikazizanya ipine. Yezu acagira ati ni mugende. Mugabe igihe bene ivyo biriko biraba, twebwe ntitumenye ibindi Mukama ariko akoreramo, turidoga tugatukana tukati imisi yose wame wihangana, nta Imana irekera ubusa, nta Imana irekera ubusa. Ugusenga rero birasaba uko guhoza ko kwihangana. Eliya incuro ndwi yari gushobora gusha ku ya gatatu akagira ati asha najewe nihenze, ati pati ibi bintu Imana izovyishura ryari, najewe ntavyo nzi. Mugabe inyishu ya mbere nuko biri imbere y'Imana, nuko biri imbere y'Imana, bigumiza imbere y'Imana, hagasigara kuzirikana ibikurikira. Ubwo nubundi tuyirero mu gihagararo ciza gihamagara Imana vy'ukuri, uri mu mutima mwiza. Uze murabe nico gituma ibisabisho vyinshi birimwo mbere n'imihango myinshi bagira bati irege, sukwirega gusa, oya nukugarukana umutima wose ku Mana. Yezu akatwereka yuko nubundi igisabisho ciza ari ico kirimwo umutima mwiza. Dusabe natwe yamatugabira kugira umutima mwiza, uha rero ibisabisho vyacu agaciro gakomeye, gatuma mbere dushobora kubera mu ngoro abandi, tukabera mu ngoro ibihugu, tukabera mu ngoro ibintu by'inyungu zikomeye by'ukuboka kw'abantu. Kuko ngaha Eliya intercession yagira ntiyari yo kumanura imvura gusa, harimo na intercession yo kwirukana ububasha bubi bw'abari bwari bwariziziye igihugu c'Imana. Uko tubona igihugu cacu kiboshwe n'ubwiyorobetsi bwinshi mu byo gusenga, niko bizosaba abantu basenga mu kuri ko basenga bagakovya n'amavi agatonoka kugira ngo bakize imitima ya bene wabo. Mugabo kandi bariko barigwiriza nabo nyene urugori, ariko kandi kugira ngo mu gukira kwa bene wabo imigisha, imvura y'umugisha w'Imana, imvura y'ubukiro bw'Imana ishobore rero kugwa mu mitima y'abantu, abantu bashobore gushikira mahoro y'ukuri, bashikira ubuhibwe bw'ukuri. Uri muri abo bifuza guteramira ivyiza bene ivyo bidatangwa n'abantu ariko bitangwa n'ubuntu bw'Imana. Ducika abantu bikonekta ku buntu bw'Imana kugira ngo tube umugisha w'igihe cacu, tube umugisha w'igihugu cacu, tube umugisha wa ekleziya yacu, tube umugisha mu bacu. Amen.